Tena yani ntabyo nzokata tena ikiganiro nkata nukuri nabyo nzokata ndagiye wavuze ngo ndwa aduwe mtu naweza kafanya kitu nikome kumbafu nanipa kiri mwenzangu jasiri ninao zaidi ya tukizani penye tamu pana sumu magumu yananipa utulivu na uvumilivu vinanifanya kutokuwa mvivu. Nuje kure twende nikupe kushoto kulia tugende mucumba ndaguhe buryo ni bubamvu. Urakoze cyane ndahejeje munyarusaku namwe abankurikira ndazumura abanyarusaku mwabyumvise avuze ngo tugende mu gitanda ndaguhe kandi je no musi munyarusaku barabizi mfise rusaku ko mwakoranye interview na Akes arayifuta ndabeshe simbeshe oya nubeshe nibyo kuki yayifuse ahubwo cyo kibazo none asha ni bangaye bavuga Akes neza Chende muvuga neza ndimwe arabiza Akes je nakuvuga neza nta bintu bya byarabaye hagati yawe na Akes mwaravuganye nico kintu rero mwamutsa guhana mu nyuma ntibyagenda neza hama acaragifuta je munyarusaku simbesha mvugira hajya nyene nabavyazwa n'abantuze n'aba DJ reka tubireke urazigiye mukobwa ko hatwe kumfungisha ugomba uvuge nukuri kwimana iyo mukobwa ahubwo mbere y'ibintu bivuze nzobikata nakubikata batonda ega mwege nyene nimwe mbateri warindira ngo baritera banze ndende nta nakimwe nawe harage umuntu ngo yambare nk'imiliyoni 5 dufate si wowe nyina hora bivuga mugakaje muri saro ya Tuwase kwimosha Ree Throne mugisyo mwamuhurira ingo mwamuhurira mwamubonye gute ndahumva bere Chris Imosha Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs de Buja fleva ma permanente promoteur maître de cérémonie manotite promotato metrato ceremonato uzokwigana inoti azofungwa reka mende kubwira ati nta nshuti nka umaze kugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube na uterabikora turaza kunezerwa uno munsi ni wabikora sasa uno munsi nabazaniye umuntu kabisa mutari mumenyereye uko biri kose ndazi ko muza kunezerwa kino kiganiro umuntu nabazaniye n'umustar yakoze indirimbo zigiye zitandukanye yakoze indirimbo zibiri yamanje kuza indirimbo bita Bado indirimbo imaze amezi abarirabwa n'abantu baba hafi 200 ndiko ndavuga 1900 na acatuzanira yindi ndirimbo bita muziki mu munota umwe n'amasegonda 57 yareje kutubwira ubutumwa ashaka kwishikiriza abantu ni indirimbo mu minsi ine gusa imaze kurabwa n'abantu baba hafi 1000 ndiko ndavuga abantu 687 ninde ni Ree Throne aka Bad Girl Killer Ree Throne kandi kwakire muri Bamanoti TV Ree Throne vipi rameze neza yego introduction yumvise gute simeze neza sinagukanze ni Ree Throne Bad Girl Killer number 1 hakuna another one aka invisible you know if you know you know Bad Girl Killer Bad Girl Killer warukibagiye ndagukanze kuri introduction arakano ntangora kurunga ikibazo je nigise ibibazo namabomba aja muri Ukraine kujya nyine ndakwiteguriye ndi muri ntuze uri muri Ukraine oya ndi muri sawa reka tubandanye Ree Throne reka ndakwakiraze rero jewe umukatoleka ndamwakira nk'umukatoleka umuporoti ni kwa kundi ntanywe inzoga umuraperi ni gucana nyine acira vya bindi twagiye kwanza heshima zende kwake Mwenyezi yeye kaniweka kwenye hii ardhi kanigari kwa kila hali bila uchunguzi na ndio maana shukuni kivuta hii pumuzi dalila mvua mawingi mengi yamepita ila bado nipo warangije ko ntari bwagehegwe neza nukuvuga jewe no gutera inkuru je nakunda baraperi kizazi kipya nasonga mbele sigari wanaopiga kelele alinde ulinda nafsi yake abagae zani ubega kwake kiona vile ujue vimeundwa aduwe mtu naweza kafanya kitu nikome kumbafu nanipa kiri mwenzangu jasiri ninao zaidi ya tukizani penye tamu pana sumu magumu yananipa utulivu na uvumilivu vinanifanya kutokuwa mvivu. Andika muri commentaire genda hot andika muri commentaire Ree Throne indirimbo yawe muziki indirimbo yawe muziki ni indirimbo ndiko irikirakundwa cyane muri no bivanye ni indirimbo ya mbere ndavye nyene ikiradoza mu views irikikundwa n'abantu cyane muri kino gihe reka nobwe congratulation indirimbo ni nziza cyane merci beaucoup ego indirimbo ni nziza cyane guhera kuri audio gushika ku masanamu ibana n'intu ariko James ikibazo none kubera iki uririmba cyane mu Giswahili cyo kibazo cyama kigaruka
tuvuga ati turirimba mu Giswahili gusa ugiye kubiraba burya ntidukora indirimbo kugira zirabwe mu Burundi gusa dukora indirimbo kugira zirabwe meme kwisi hose sivyo kuko ugiye nimba ari kuri Google ukagenda muri dictionnaire nta kirundi usangayo kenshi usanga igiswahili n'icyongereza n'igifaransa ego rero mu gihe uzoririmba ikintu ukaciyumvana si byiza ririmba ikintu ku buryo umuntu avuga ati naho nimba ari igiswahili je nkaba ndi muri Italy canke nkaba ndi muri Ukraine ngize introduction cyambona icyo yashatse kuvuga ego okay tutaraja kure nkiraho nyene cyangwa ariko kuri kakandi bavuga bati rifo kumanza ukiyubaka imbere yo kuja kubaka abahandi manza ubaka nagira kumanza ukaririmba ikirundi kugira ngo na babandi twibera hariya kure tuze gutahura turi muri Africa community ubunye ikintu batubwira ati badushwaramo tuvuga ati tujemo ni Giswahili ni Congereza nivyo tujamo ubunye utazi ni Giswahili aramenya jambo uko sawa nge akora kamenya ku ndirimbo zibiri ushaka kuba star Namshukuru Mwenyezi Mungu nikazi ya Mwenyezi ushaka kuba star kabisa ku ndirimbo zibiri gusa nikazi ya Mwenyezi Mungu ibangari wiri ukoresha kugira ngo ubwo mubandanye utera imbere nkuko indirimbo zibiri zonyene imhezagiro y'Imana niko novuga imhezagiro y'Imana sawa Ree Throne ndafise akabazo kamwe kameramani karanyereka imvura ko naje Ree Throne ndabivuga urazikije ko n'umunyarusaku Ree Throne intuze ya partner agenda umunyarusaku ikije simvugiye sinjakure je mvugira aho nyene barabizi partner hagati yawe n'umuhungu bita Jazz Mema yifashe gute ujya novuga ati ni nkuwo dufasha kuko Jazz Mema igituma namugarukanye mvuye ngo nzanye umuntu VIP nawe nyene n'umujournalist ariko nkunda kumubona na Ree Throne byifashe bite ahubwo ni yubahwe nawe nzokurondera tuze tuba turi kumwe kuko uririmbyi ajana no mu promoter suko none mwe mudatangaje ibintu byacu bizomenyekana gute none ariko Jazz Mema nawe birakabije bikabije gute umaze kutubona ryari kenshi cyane hehe wo havuga ndakubwira hambere areka sim ndavugiye kuri TV gusa nshaka nakubwira ahantu hose mari kumwe na Ree Jazz Mema yarahari nakubwira ahantu henshi agiye atandukanye kandi je mfise urusako gwishi ndumunyarusaku ndaza kuvuga ibintu byinshi byiwawe je ndumunyarusaku barabizi ubivuze nanje niyo sawa kubera ko namwe iyo hageze ku ibyanyu bijya hanze nituma nta nakimwe je ndumunyarusaku je nta kintu nakimwe mishira umuntu menera ko barabizi nije munyarusaku umwe wenyine asigaye muri buja fleva menera ko ndaza kwivuga donc icyo navuga kuri Jazz Mema icyambere navuga cyabwo yubaha kubera ikindi cya kabiri ni nkuko nawe nshobora kugutora nkakubwira ati dufashanye canke dutangure business canke dukora ikintu nk'iki sivyo bikabaho kandi ubona binyorohere canke we bikakorohera biraba byiza kubera ko buri hajya anye ikintu kikuru n'umutima ikintu gikuru n'umutima yes tutaraja kure mfise urusaku kandi je no musi ndumunyarusaku barabizi mfise urusaku ko mwakoranye interview na Akes arayifuta ndabeshe simbeshe oya nubeshe nibyo kuki yayifuse ahubwo icyo kibazo rero bamuguye kukibaza we yayifuse kuko je gukorana ni nahejeje nimba ari interview natanze ni nkuko je nashobora kuza turiko turakorana je mpejeje mba mpejeje gukora ahasigaye ni wewe gupostinga nta bintu byarabaye hagati yawe na Akes mwa mwaravuganye nico kintu rero mwamutsa guhana mu nyuma ntibyagenda neza hama acaragifuta je ndumunyarusaku simbesha mvugira hajya nyene uvumwa nabeshe ugatota bro isubireko je icyo namubwira Akes ahubwo rero muzokibaza Akes yisubire kwa Akes baza kibubaza icyo kintu yafutiye icyo kiganiro kuko sije ndi wa mbere mvuze uko niryo jambo mvuze tu uvumwa nabeshe ugatota none asha nibangaye bavuga Akes neza Cendi muvuga neza ndimwe arabiza Akes je ndakuvuga neza kubera ikati ari wambajije ari wewe yambajije sori gato yari akantu kare kadukoye hama tari kutukiri ku kintu ca Akes twavuga navuze urusaku abankurikirana barabizi nije munyarusaku umwe rudende ari muri buja fleva ukazokumva ubundi roce mumbarira umwe gusa cyo mumbarira Akes kugira gufutira ikiganiro hari ibintu mwaravuganye ko muza guhana mu nyuma ntimwabihana hama carafuta ikiganiro canke byavuye kuki Akes nta kintu na kimwe twavuganye ahubwo rero icyo kibazo mumbaza jewe bamukuye ko nta interview nimwe ndabona mumubaza Akes tubibaza we kubera niyo yabigiriye ego yarabigiriye rega muri babiri wo tubaza umwe muri mwebwe ababifise kwinyisha oya
ahubwo ibyo bibazo mumbaza ni ibibazo bya Akes si by'iwanje no kuvuga ivyo tugende tubibaze Akes tugende tubibaze Akes ega Akes jeje ndamurondera ndeje wobona twakoranye nkomaza ati bijya bintu nibiki muze mubaza ahubwo urukwega kwegane nkanabazana mugaca hamwe nibyo ntangora akajambo kamwe ubutumwa tuzogenda dushiriye Akes nubu Akes ni kumubaza ijambo muzo mubaza ati mbega wafuse ikiganiro cya Ree Throne canke nibindi byose urabifuta ico nyene gusa ibindi byose ushatse kuvuga ibindi biganiro noneho ko mvuga wari kuravuga ngo twagiye reka twimanukire Ree Throne narakurikiye indirimbo yawe neza cyane ndayikurikirana kuva hasi gushika hejuru nk'umunyarusaku umwe rudende asigaye muri buja fleva nk'umuntu mutegerezwa gukunda canke mugakunda cyane birushaho muzonkunda cyane munkunde cyane kurushaho indirimbo ahantu mustari wanjyoheye ngo changu ni changu twende room havuga muri muziki ntorutwo nyene ego vraiment avuga ngo ndaho ndiko ndashaka naho nyene ivuga ngo okay twagiye ntana kimwe twagiye nimba numvise nabise jena yani ntabyo nzokata jena kiganiro nkata nanaki nukuri nabyo nzokata twagiye wavuze ngo navuze jangu twende lumu nikupe kushoto kulia ndaho nyene nuje kure twende lumu nikupe kushoto kulia tugende mucumba ndaguhe buryo ni bubamvu urakoze cyane ndahejeje ndumunyarusaku namwe nkurikira ndazumira abanyarusaku mwabyumvise avuze ngo tugende mu gitanda ndaguhe twahejeje Zewa nkurikirana baciye ubwenge ho bahejeje twagiye Ree Throne wifitiye ikizere kingana gute kuno muzigiye kuhagaramo neza na nyari abakobwa baza tukabona baragiye duhere ku barape twagiye turumva sinda badondagura amazina ariko barahari abarapeje babakobwa bajema bakanyika wewe ufise ikizere kingana gute cyuko uzogwa muri industry uhagaze neza ko rap yawe siyo kuva muri industry woshobora kumbwira igituma bazimira aba bakobwa igituma bazimira ntaco nzi aho yaba ndakizino gihe kibanura tekino mu gihe kugira mugaruke mugihe rero utazi igituma bazimira nico gituma nanje ico onye utazi nico gizotuma je ntazimira ngumva mbe down umva poterane sinumvikane no kuvuga wifitiye confidence uko biri kose uri muri game nyene wacu ndi muri game kubera ko mugane wantoze Harundi yavuze ngo umukobwa bayihiti muri game kikubwira amanza amanza kuvyara none ko nka kwivuga jerega sinti jerega ndumunyarusaku nawe mbona usha kwa mustari nawe harageze ko uca uvyara niyavyara muzowa kwitwa tondo ega mwege nyene nimwe mbateri none ngo baritera banze ndene ntana kimwe nawe harageze ko uca uvyara ko mbona wamaze ko mustari nayenzi hageze cha kamera mana acha kupa kamera acha kupa kamera acha dukoresha umwana bari kimukoresha interview bajya bavyaye abazi batera ko ari mubabazi gituma sabastari niba bara bastari ngo tubamenye n'abavyazo n'abantuze n'aba DJ bavyazo reka tubire ke razigiye mukoba ko hatwe kumfungisha ugomba uvuge nukuri kwimana ye mukoga ahubwo mbere y'ibintu bivuze nzobikata nakubikata ye mukoga vere maze kumfungisha reka tubire Oya DJ ni Ree Throne ugomba kumfungisha reka tubireke ivyo mbere iyo nuzi yo sije reka tuyireke Ree Throne indirimbo vraiment ndiko ndaraba video no kuri irimwa kanoti uko biri kose naho nimva ni intuze style kirapwe ntitwagiye mu ntuze ya kuri Safi Beach ngo tuje muri za ntebe nziza ngo tuje mu etage nziza kubera ni style kirapwe muga ndavye bikoresho byakoreje muri video ibirazimvye eske burafise abandi bantu bari inyuma yacatsi mema Bafise abandi bantu bari nyuma bagufasha turetse jazime ngo jazime ariko ya nuze ngo manoti ntonzi zina reka tuhindure ha jazime tuhashire manoti kuko izina ni izina tu hama ico novuga ati je nta bantu mvuga ati ngo basi novuga donc nko management no bandi hago ndakeneye abo bantu baza dukore tuje muri business kuko hari abantu badatahura umuziki cyarico umuziki ni kintu kiguha ugaronderera umwuzukuru n'umwuzukuruza kandi umaze gushira mu mutwe ko umuziki ari business uzobikora nishaka kandi uzobikora n'ingufu
nukuvuga rero muri gushika muri kano kanya Ree Throne nta management afise akanoti ko kugirana ko gukora zirya video kaca kaza gute iyo ni vie prive nari ndakubwira uncorero uzoca byanga cyangwa uzoca ujya kubivuga ku ntuzeti yarancoreye no muri abastari ko numva abastari ngo bamugize mufise amafaranga uncoreje no cyanda nagufata amajwi nk'umunyarusaku nguko nzwi nk'umunyarusaku nogira imana yo majwi akangwa ko gusa tu egaje sindi beri sindi ninde wamvuvuge nuri beri Berry Chris avuga none muvuge neza muvuge neza washaka kuvugana Berry Chris nyene ujya avuga ngo yambare miliyoni zingahe ntumbaze ntavyo nzi jivyo we vuga uheze kuri umunyarusaku ivyo ntubabimenye uvuga uheze kuri umunyarusaku ivyo kutabimenye nama ndavyumva ni uri kurabivuga nivyo afondera ngaha guys wumvise nuze Berry Chris avuga yambare miliyoni 10 12 ngoma yunguruza buri kanya bandanya rero njero no kubwira ati je ubuzima bwanje sindabushira hagaragara kuko ntuvuga ati umuntu ngo yambare nk'imiliyoni 5 dufate si wowe nyina hora bivuga mugakaje muri saro ya Truas kwimosha Ree Throne mugisyo mwamuhurira ingo mwamuhurira wamubonye gute ndahumva Berry Chris imosha navuze kandi wamuvuze vraiment cameraman wavyumvise na utaboneka imbere ya Berry Chris inyuma ya kamera yo Tuje sinaje navuze uku hari abantu bese vuye ko bambarira amafaranga menshi me ugasanga aja kwimwesha muri saro ya Truas amajana 3 sinzi abahumvise jana wankurikirana nabanyabwenge gusa bahumvise Ree Throne imbere ko turangiza n'ikiganiro umuririmbyi je akanda ko ndakobaza bafite sensorite avuga ati sensorite kweri irakomeye cyane cyane avuga ati akakana abantu bakamenye na kantu kambaye ko abantu batamenye muri ino industry cyane hanze ya industry gusa nagaheje kuri TV abantu benshi ntari bakaza ariko bashaka kamenyana nkaka kandi ndazura ka uragafise Insolite. Erega urabona? Utinya kwivuga insolite? Sishora kwivuga. Kubera ko cerveau wanje ntibiki ibintu bibi. Sawa, uranse kwivuga je nkasomime. Cerveau wanje ibintu byiza gusa. Oyo mviriza je. Kuba bimba ko sindavyanse kuba bimba. Muga nta mwanya ndabiha. Sa uranse kwivuga? Je uranze? Bivuge. Oya ndindira. Nkazobimenya muruhusha. Asha azobivuge. Murabyumvise nkazomenya insolite zawe? Uzobivuge. Munyarusaku je nuko nisabira urusha kubaririmbyi mwumvise nzanye ibintu nimuzovuge ngo rurahanwa azovuge byo je nzovuga je naje ndabe nzovuga byo navuze akagasho kazojamwe beshi uzobivuge agagi uzoshira mugazi agajambo kamwe ku bantu bariko badukurikirana imbere ko turangiza ikiganiro imbere ko turangiza ikiganiro mbe yuko nivuga amazina ko je ndivuga amazina kubera kuva na kera abantu babagabo twarivuga amazina sivyo imbere yuko nivuga amazina reka mayembwire umuntu azago dukurikirana ja kuri YouTube wandike Ree Throne ni na zibiri r kandi on na e kugira ngo ugire subscribe kuri channel yo ya Ree Throne umvize indirimbo nziza cyane akajambo kamwe kajambo novuga ati icyambere ndashimira Imana icyakabiri ndavuga ati ndaryohewe kuba nkore muri no TV hama ikindi nkavuga ati abarundi cyane cyane abigeme tuje mu ntuzeye dukuze tara zacu hama na wewe muvyeyi ubona umwana wawe afise impano ntumuzibire mureke iyo mpano abari yagira abariyo imuteza imbere kuko kijya umubuza hari gihe arico kizomushikana kure nico kintu mvuga nimba no musi Imana ntiyadoye impano zisa umwara ashobora kuba ari umujournaliste undi akaba umuririmbyi undi akaba umu businessman undi akabumva tubaho ugutandukanye rero ndabasabye dukuze impano hama abakobwa cyane cyane tuje muri game zodufasha zoduteza imbere nibyo nyene novuga nta nshuti nkawe wadukurikiranye gushika muri kano kanya nta nshuti nkawe umaze kugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube kiri kurabona imbere zawe nitwa manoti promoter maître de cérémonie manoti promoter maître de cérémonato uzokwigana iyi noti azofungwa behind the camera ndiko mbona umuntu afite izina yubakiye ni Tuje cameraman turabakunda cyane nta nshuti nkamwe mugira amanota n'amanoti be blessed.